Ubuherutse twaravye ingene twagura gatonya amasengesho ingene ari ikiganiro hagati y'umuntu n'Imana no musi twagura ingene muri ico kiganiro nyene turahura n'Imana kuri dushobora ko amasengesho kandi ni kibanza aho umuntu ahuriramwo n'Imana. Iyo tuvuze guhura n'Imana aho nyene tugaruke kandi ku kameremere k'Imana ingene Imana imeze mu butatu bwayo. Imana ni Imana isanzwe ibayeho mu bucuti budasanzwe hagati y'abapersona ku buryo novuga nti hari urukundo rudasanzwe hagati y'abantu ba persona ku buryo data ibihe vyose yamakunda umwana ibihe vyose yamanezererwa se hanyuma mwemu yera ameze nk'uwo munezero hagati ya data n'umwana nk'uko Jonathan Edwards, C.S. Lewis na John Piper bakunda kubivuga bakunda kuvyandika. Rero uwo munezero uri hagati mu butatu niwo utuma Imana irema ikifuza gusangira n'ivyaremwe uwo munezero ifise muri yo nyene. Mu gitabo ciwe The End for Which the World Was Created cha Jonathan Edwards agaruka kubijanye mbega intumbero y'Imana ni yahe igihe yarema, mbega yumvira yonyene, yumva ibuze abantu bayisenga, yumva hari ikintu hajije hanyuma kihava cuzuzwa n'ivyo bintu Imana igirireme. Oya, Imana ntirema kubera ikenye ikintu kanaka muri yo ikeneye kuzuza, mugabo yaremye kuko ahubwo yuzuye gose muri yo kandi yifuza gusangira uwo munezero n'abantu. Rero mu masengesho nico kibanza nyene tuza aho Imana iza gusangira natwe uwo musesekara w'umunezero n'urukundo ifise muri yo nyene. Muri ico gihe rero turahindurirwa gose imbere yayo. Iyo turavuga ubutatu rero mwibuke yuko ubutatu kandi iyo turavuga abapersona ko batandukanye ku buryo dushobora ko hariho uburyo duhura n'Imana data, duhura na Kristo Yesu, duhura na Mpwemu Yera nk'abapersona batandukanye. Ariko mwibuke kuko umupersona wese asangiye ubumana n'abandi bapersona dufise Imana dufise Imana zitatu. Iyo uri kuranywana na data vy'ukuri kuranywana n'Imana, iyo kuranywana na Kristo vy'ukuri kuranywana n'Imana. Mugabo hari uburyo bano ba persona bari distinct ku buryo twegera Imana hariho spiritualite yacu igenda iriyubaka autour y'umupersona umwe bigafata ishusho imwe ku wundi bigafata iyindi ku wundi bigafata iyindi. Ibikumbure ni ibintu umuntu ashobora kwagura ikindi gihe kuko Tim Keller ntafata umwanya muremure wo kuvyagura aha bavuga ingene duhura n'Imana data ingene bisa, ingene duhura na Kristo ingene bisa, ingene duhura hamwe ingene bisa. Ariko mu by'ukuri iki ni cigwa umuntu ashobora kwagura mu bindi vyigwa no mu bindi bitabo. Atamuvuga ati mbega iyo Imana data duhuye nayo duhura nayo gute? Agerageza kugaruka kuri uwo mutima w'ubuvyeyi uri mu Mana data ku buryo ikintu ca mbere twumva yujuje muri twebwe ari izo mpuhwe, ari urwo rukundo, twumva twakiriwe tugumbiriwe n'umuvyeyi, tukumva dufise umuvyeyi atwitayeho mu buryo birimo ikigumbagumba c'impuhwe n'imbabazi n'umwitwariko umuvyeyi agirira umwana. Ariko kandi iyo duhuye na Mpwemu Yera naho duhura na Mpwemu Yera tukibuka vya bikorwa y'amahore ajejwe umugambi w'agakiza. Iyo rero tuko turanywana na Mpwemu Yera ikintu ca mbere giseruka ni ivyo bikorwa arangura umugambi w'agakiza. Nk'akarero icambere kimwe mu bintu bikomeye aduhereza assurance, aduhereza confidence, atwemeza ko turi abana b'Imana. Baroma 8:14 gushaka 16 aho ashingira intahe imitima yacu, impwemu zacu ko vy'ukuri turi abana b'Imana. Mpwemu Yera iyo tunywanye nawe atwuzuza cette assurance ko data yatwemeye muri Kristo Yesu, ko twabaye adopté, ko twagizwe abana mu muryango w'abera kandi yuko dufise uburenganzira budasanzwe muri iyo migenderanire yacu n'Imana. Ikindi kintu kiba iyo turanywana na Mpwemu Yera twibuka ko Mpwemu Yera adusengera mu kinyene 14 c'abaromani kuva mu 26 kubandanya 28 kubandanya dusanga Mpwemu Yera ngo adusengera kandi ngo atunihira iminiho itovuga. Ko iki adusengera Mpwemu Yera nuko turi abanyavyaha muri uku kwandura kwacu nuko tutaratungana. Hari ibintu tudashobora kubona kubera turi abanyavyaha, hari ibintu tudashobora kubona ko bikwiriye kandi dukeneye
kuko hari aho tugeza ku bw'icaha. Nk'umuyera rero aratwingingira kuko azi neza ivyo data ashaka kandi yifuza. Aratwingingira kubera dufise aho tugeze turi abantu bari fini, ubwenge bwacu budashobora kubona vyose. Naho bari icaha turi abantu bari fini. Nk'umuyera aratwingingira kuko azi neza umutima w'Imana, umutima ibiraje ishinga umutima w'Imana. Nk'umuyera dusengera kubera turi abanyantege nke, tutaratunganywa rwose. Gutyo amasengesho yacu akayashikiriza imbere ya data vy'ukuri ari amasengesho atunganye rwose. Iyo tuvuze ko tunywana na Yesu Kristo, mwibuke tunywana na Yesu Kristo muri rwa rukundo ko ni le médiateur, ni wa wundi twuzuza n'Imana biciye mu rupfu rwiwe. Iyo tunywanye na Yesu Kristo tumenya icarico guharirwa, gutsindanishirizwa, tumenya icarico kukuzuzwa n'Imana biciye mu rupfu rwiwe, tumenya icarico gukundwa gushikaho umuntu atanga ubugingo bwiwe ku bwawe. Iyo tunywe na Yesu Kristo tumenya icarico guhabwa ya access, guhabwa bwa burenganzira bwo kwegezwa hafi y'Imana biciye mu rupfu rwa Yesu Kristo. Biciye mu rupfu rwa Yesu Kristo, iyo tunywe na Yesu Kristo tumenya iryo bakwe ridasanzwe duhabwa n'urupfu rw'uburyo bushobora kwegera Imana dufise ubushizi bw'amanga, kandi tukamenya ubutunzi budasanzwe buri muri ubwo busabane, muri ubwo rukundo, muri ubwo gufatana na Kristo, kunywana na Kristo. Imigisha ifatanye niyo inyo dufitanye na Yesu Kristo, n'iryo teka iyo access duhabwa n'urupfu rwiwe tukabimenya mu masengesho. Turiko turarangiza kino kigo cyo guhura n'Imana, twibutsa abantu yuko kenshi iyo dusenze usanga ari igikoresho dukoresha kugira ngo turonke iyindi bonheur. N'ibintu amasengesho nico gikoresho dukoresha kugira ngo turonke ivyo twe dushaka. Ico gihe uca wumva ko ibintu biba vyamaze guparangana, kuko amasengesho ni ihuriro, n'ahantu duhurira n'Imana. Ikintu cyambere twunguka amasengesho si ibintu Imana iduha tumaze gusenga, ahubwo n'uwo mwanya nyene tumara turiko turasenga, n'ubwo busabane, n'ubwo rukundo, niyo experience profonde, ni iyo ngabire ya mbere duhereza amasengesho niyo nyene, ku buryo iyo nyene ariyo notre bonheur. Imana rero si igikoresho, si ikintu kidushikana kugubwa neza, si ikintu kidushikana kukumererwa neza, si igikoresho kidushikana ku munezero, ahubwo niyo munezero kandi niyo kugubwa neza. Mwibuke yuko ikiguzi cy'amasengesho n'urupfu rwa Yesu Kristo. Ikiguzi cy'amasengesho rero dushobore gusenga kugira ngo dushobore kuvugana n'Imana, ikiguzi cyavyo bwabaye ubuzima bwa Yesu Kristo bwasesetse ku gicaniro kugira ngo dushobore kwegera Imana. Mwibuke yuko kubera yatatse avuga ati Mana yanje pourquoi tu m'as abandonné, kubera iki wampevye, yahebwe kugira ngo twe dushobore kumvirwa nitwasenga. Yarahamagaye, yaratatse avuga ati kubera iki umbevye, kubera iki ndetse kugira ngo twegeze tumenye icarico gutaka no kumvirwa n'Imana, kuko Yesu yahebwe mu kibanza cacu. Nidufata ibisanzwe rero iyo ngabire yo guhura n'Imana, yo kunywana n'Imana biciye mu masengesho, kuko ni ingabire ifite ikiguzi kidasanzwe c'urupfu rwa Yesu Kristo. Nizere ko amajambo yabahezagiye. Tuzobandanya ubutaha n'igitabo c'amasengesho ca Dr. Tim Keller. Merci.